Mwakoze kubona mwatoye imbonesha kure BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi twabateguriye. Amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abagendesha imiduga hano mu gisagara ca Bujumbura baridogera abakora ku masitasiyo yuko bakoresha kamwana wa mama mu gutanga igitoro iyo cabonetse. Turabibashikiriza mu ntango y'ano makuru. Nabo ababika amamiliyoni n'amamiliyoni mu mabanki ataca ariko arakora, abo ngo nibo batera ubukene, bivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, nabyo nyene twabiteguye. Nako kudakoresha umwanya ngo bintu bituma abantu badatera imbere, kuko ngo umwanya iyo ukoresheje neza urashobora gutuma utera imbere. Idonido ryaya n'ayandi ni mukanya sasa. Ikaze muri ano makuru narimeje kubabwira mu ntangamarara. Abarondera igitoro ku masitasiyo atandukanye ntibashimishwa nuko n'ingene barenganywa n'abatanga ico gitoro, kuko ngo bakoresha kamwana wa mama. Bagasaba yuko hoba urutonde rw'ingene imiduga canke izindi ngendesho zagiye zirakwirikirana mu gutanga igitoro, gutyo bigende neza. Ni nkuru ya Elvis Munyaneza. Kuronka igitoro muri ino misi ni nko kurondera umuzi w'ibuye, niyo bishitse kikaboneka. Imishamirano ivanze n'ishavu niyo usanga aho bariko baratanga ico gitoro. Uyu mwene gihugu amenyesha ko yaraye kuri station ariko abona imodoka ziguma zimuca imbere. Anje iyi station narije ko ejo ndayirarako, mugaba hamasaha ageze nta n'imodoka zitatu ziraronka ku murongo njewe ndiko. Baraturenganye gose, nkatwe tuba dufise mbere nk'amatagisi ho birakomera gose. Uyu nawe aho twamusanze atonze avuga ko ku masitasiyo amwe usanga ata parking hari ikwiye. Urabona nk'akaroro ngaha kuri Novotel, urabona parking ntonya, barimo baranyosha mazutu, barimo baranyosha na station. Iziduga izimanuka, urabona uruja n'uruza kubera imodoka ni nyinshi zibura parking. Bagasaba ko hogira igikozwe hakaja urutonde. Dusaba nk'abapompiste cyangwa abajera b'amasitasiyo bakaraba ukuntu imodoka zije zikurikirana, bagakurikiriza urutonde, bataraba umuntu avuye iruhande ngo ashaza aca imbere izindi modoka kugira zimuzenye igitoro. Iyo mirongo miremire ikaba itewe n'ubukene bw'igitoro bumaze igihe buhari. Abantu bagenda bakabika amamiliyoni n'amamiliyoni ku mabanki, ayo mafaranga akicaraho ataca ariko arakora, n'abagwiza bukene. Ivyo bivugwa na Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uburundi bavuze ko bukenye, shaka ufise umuriyaridi urumworo, zanajya amahera tuyateze imbere twunguke vyinshi. Urazi kugira nk'imiliyoni amajana ngaho kuyabika muri banki. Uburi umugwiza bukene, abantu benshi ntibarabimenye. Tuzokwiga tuvuga ko duhiriwe mu Burundi kuko turi kwisi, muga turi ku rugendo. Kajya kantu tubura niko tugiye kurondera. Mugabo duca twidodoba duca twicara, jewe naragowe, turagowe. Abazungu barasomye Bibiliya bacarabona umurongo ukomeye cyane. Ngusinze gukora uco usiba no kurya. Abazungu niwo murongo wa Bibiliya babitse kurusha iyi. Natwe mu Burundi baca bavuga bati nimusabe muzoronka. Uwo murongo turawugumise mata y'indwi nimusabe muzoronka. Agize ngo agire n'ingoga na nkeyi naho ngo akore, ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa. Iyo niyo mirongo twe dufata, ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, reka niyicarire. Twese dufise amasaha angana, no kuvuga amasaha 28 ku munsi. Ingene rero dukoresha ayo masaha nico gituma dutera imbere canke dudatera imbere, bivugwa na Pasteur Dieudonné Nahimana, aho asaba abarundi kubahiriza umwanya, kuko iyo wubahirije umwanya n'ivyo uri kurakora biraheza bikagenda neza. Tumukurikira. Umutahe wa mbere Imana yahaye abantu kw'isi n'umwanya, cane amasaha 28.
une umutahungana ku bantu bose twese dufise amasaha 28 rero aya masaha rero ingene tuyakoresha niyo aheza agatuma turonka iterambere mu buzima bwacu canke tudashobora gutera imbere bivanye n'ingene uwo mwanya tukoresha ivy'agaciro iyo umuntu adakoresheje umwanya wiwe neza biragira ingaruka mbi nyinshi cyane ubwa mbere nuko umwanya mu kuwukoresha neza bituma ivyo uri kurakora vyose ubiha agaciro no kuvuga ngo bivanye n'umwanya wawe bikorereyemo rero iyo umuntu atakaje iminota 30 ku munsi agatakaza amasaha 2 ku ndwi usanga inyuma y'imyaka 10 ashaka atakaje nk'umwaka wose atanakimwe yabukoreje kubw'ivyo rero bisaba yuko umwanya ucwari wawuteguriye kuwukoresha ugikoresha ico nyene kugira ngo wa umwanya uzokurikira nawe ntugufe ku ubusa jese nibaza yuko abarundi ahanini batakaza amasaha canke batubahiriza amasaha amasaha umuntu batubahirije aretse kubahiriza ijambo yavuze mvire nk'abo bavuga bati umwanya utakaye n'amafaranga atakaye nawe bishire ko uvuze ati nimba nta isaha ni nkuko ari nk'inoti 10 korokeye hasi mbega urayireka ejo kazobana umuzitakaza canke uvuga uti reka ngerageza uburyo bwose sisubire kutakaza umwanya ndabukoresha ikintu atari gutera inkuru atari kwinezereza mu gihe atari cyo kwinezereza ariko mu gukora ikorwa cyo kugwiza umwimbo ubahiriza ijambo basezeranye nimba basezeraniye abantu isaha ntubitwaze ngo nabo baraza gucegwa ntibitwaze ngo niko abandi bose babigenza wewe buwa mbere nibayibona uri uvyubahiriza abandi basozo kubahiriza kubera ko nawe ariko uvyifatanga ingwara y'amatengatwa ni ingwara ivugwa igakira kandi niyo umuntu asigaranye itengatwa rimwe arabandanya abaho kuri kwamye kandi no kuvyara akavyara cyemezwa na Dr Boaze ni bitanga umuganga asanzwe avura ku bitaro Johnson tumukurikira rero ni ingwara igwiriye cyane mugabo iciza nuko uyimenye hakiri kare umuntu ashobora gufashwa kandi amagara yo kabandanya neza rero umugwayi dushikiye kwa muganga bimenyetso byayo bya mbere usanga afise ibyo twita nodule iri dure masse iri dure amagara mera nk'avyimbye uretse ko amagara ashobora kuvyimba atewe n'izindi ngwara nk'akarorero izo twita ama hernie bijya vita ngo umusipa n'ibiti usanga amagara avyimbye mugabo bitandukanye nuko kuvyimba kwa cancer ya testicule cyangwa y'amagara muri ico gihe twitandukanya biciye muri ecography turagira ecography muri ico gihe twitandukanya ko buryo umuntu ashobora guca mu nyuma agena n'ibindi bipimo murakaraba ama cellule cancereuse ko akaraba ko iyo tumeur iyo masse ico kivyimbye no mu magara ko icoba kirimo muri ico gihe haraba prise en charge akiri kare umugwayi ashobora gufashwa ashobora kugirirwa ivyo twita chimiothérapie mugiye neza harimwo iyo cancer canke bakagira ablation ya testicule igara rimwe bakarikata bakarikuraho kandi abandanya ubuzima neza arashobora no kuvyara atangorane afise igara rimwe ingaruka ihari mu gihe umugwayi yaje kwivuza atevye rero haba ivyo twita propagation y'amaselule cancereuse twa turemangingo tw'iryo gara tumaze gufatwa niyo cancer bica bitandukira ibihimba by'umubiri vyegeranye aho acagira ivyo twita metastase aho ntaco bugikiza umugwayi abarindiriye igihe ciwe cyo kurangiza kuva ku isi kuko metastase imaze gutandukira ibihimba bindi by'umubiri nta na operation wikigira ego ashobora kuja ku miti ya chimiothérapie cyangwa radiotherapie muga impera ntimeruka iza muhitana amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura abonekamwo ibinogo ariko arakogwa ayandi nayo aracarindiriye gukogwa utembere mu gisagara ca Bujumbura ni kusanga vyifashe amabarabara amwe yo mu gisagara ca Bujumbura yahora yibonekezamwo ibinogo ariko arakogwa akarorero ni barabara rica imbere y'ibanki nkuru y'igihugu BRB cyo kimwe ni barabara Avenue Nyankoni riva ku ibarabara ryitiriwe Mwezi Gisabo riduga muri quartier Mutanga Nord ayandi mabarabara ariko arakogwa nigitiriwe Patrice Lumumba niriva kuri PAF ginjira muri quartier ya Kigobe ivyo biruko mu gihe hari ayandi mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura yibonekezamwo ibinogo akirindiriye gukogwa ayo ni nk'ibarabara rya Kanyosha bita irya Rumonge hatibagiwe ibarabara igabura Mutakura na Cibitoke bita irya Mutakura
Ivan Buravan ni umuririmbyi yamuka mu gihugu cy'u Rwanda, umuririmbyi yamenyekanye cyane ikambere na mu Burundi, akaba yaraje guteramisha abarundi akatari gake. Uyu muririmbyi rero akaba yaraye yitavye Imana ahitanywe n'indwara ya kanseri y'ugwagasha inyuma y'igihe kitari gito yaramaze agwariye mu gihugu ca Hollande. Andi Mwage bagendanye aratubwira just ico azomwibukirako. Ni inkuru ya Ange Negrita Irakoze. Ivan Buravyo benshi bazi nka Ivan Buravan wo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda yitavye Imana kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo rya 17 Nyandagaro uyu mwaka. Ahitanwe na kanseri y'ugwagasha mu gihugu c'Ubuhindi aho yaramaze iminsi yivuza. Ivan Buravan yavutse itariki 27 Rusama mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 mu gihugu c'u Rwanda. Mu mwaka w'2016 niho yatangura gukora umuziki nk'akazi kiwe ka misi yose. Mu mwaka w'2018 Ivan Buravan yararonse agashimwe gatangwa n'iradiyo y'Abafaransa RFI kitwa Prix Découverte. Andi Mwage umucuraranzi w'umurundi bakoranye ibiteramo 17 muri Afrika ni Burayi yagize ico avuga afise umubabaro mwinshi cyane. Asigama yiwe ari indirimbo burya umuhanzi yagiye nagenda nk'abandi. Indirimbo ziwe tuzokoma tuzumviriza zizoguma mu mitima yacu n'urukundo. Burya yarafite urukundo, yari mu ndoto zanje zo umunsi umwe nkava yaja kubera umuziki wanje. Nukuvuga ko iryo yamaye iyo chance turagendana mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika. C'était 16 pays. Ivan Buravan yashengeye ibukama afise imyaka 27 inyuma y'ukwezi kumwe gusa asohoye indirimbo yiwe ya nyuma yise Big Time. Kuri iyo nkuru y'umubabaro ku bakunzi b'umuziki turangirije ko amakuru twari twabateguriye. Nizere ko mwashoboye kuhumvira bitari kimwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire bagenzanje bafashije kuyatororokanya no kuyatosora gushika aho ndayabashikiriza. Niyo gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu bashikira ni Gilles Boris Ingabire na Niki Ciza. Nongere nshimire Gilles Verne na Kimana yarahagarariye ano makuru. Remo Prosper niyo nkuru yabashikirije. Ndabifurize kugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha murakoze.